hari uwo bakorera ngo mbega ko uyu mwana wawe ari mugufi ngo n'umuhutu umuhoto ne wamugaburiye gusa reka guswaganya ureke kuvuga ibyo bindi byose nizo nyinshi bose batanga cya kiganiro naracumvise n'abana b'ababose bagufi nshaka ko atanumwe yogirwa nabi nshaka ko leta yoba umuvyeyi ahumuriza bose akabakingira ukijanye n'ingene mu mugambwe CNDD-FDD bifashe intsinzi bashaka barayironse inama nshingamateka bayifise hafi ku rugero rw'100%. Inama nkenguzamateka nuko n'izindi nzego zose ubu barazigaruriye bimeze gutyo. Ni ukuvuga ko ubirabira inyuma umengo barakomeye, umengo ubu n'umugambwe utanyiganyizwa, ni igihome gikomeye gifatanye kitanyiganyizwa. Ariko hari irindi jambo nkunze gukoresha mu biganiro aho nkunze kuvuga nti iyo wirukanye opposition y'inyuma ubu vyaye opposition y'imbere yo muri wewe nyene. Rero nabo ikibazo ubu bafise ingwano aho kuyitega inyuma, ingwano iri kwibera indani muri bo. Mugani wa wundi yatubwira ati cyo bise muchezo wa ndani, mugabo ijambo ryakiriwe kutariko mu Barundi. Leonidas Hatungimana muri wako mu kiganiro giherutse yagisiguye ati mvuze muchezo wa ndani usigura ingwano ibera indani mu mugambwe. Mugabo abantu bumvise ko muchezo wa ndani ari imukino wo kubesha. Si ivyo tuvuze mu ingwano imbera muri twebwe nyene. Rero muti imwe mu nkuru yavuzwe cyane mu ntango y'umwaka yari ingwara ya Reverien Ndikuriyo. Yibara yuko abantu mu kwezi mu mpera z'ukwa mbere aho hariho amasengesho ategurwa na CNDD-FDD ajyatangurira umwaka ahoza amasengero menshi yabera Ingozi. Ayo masengesho ageze buca atangura umunyamanga mukuru w'umugambwe Reverien Ndikuriyo afatwa n'ingwara itangaje. Ako kanya bamumanukana Ibujumbura hageze acarata ubwenge. Mu mwanya muto barafata ingingo yo kumutwara hanze, bamutwara mu gihugu cya Kenya, agenda aho hose atabwenge agifise, aramara hafi indwi 2 cyangwa 3 atagira ubwenge. Ingwara yiwe yavuzwe ko byinshi, benshi bavuze ko yarozwe. Ijambo riguma rigaruka ko yoba yahawe ishano. Nta cyemezo kigeze kibaho, we nyene ntiyigeze avyemeza, ntiyigeze avyivugira ngo kijya gihe nari nahawe ishano. Mugabo hariho ibimenyetso nk'abagumye bakurikirana hafi ayo makuru yerekana ko hariho kwikeka iryo shano no mu bamwegereye cyane. Nka kimwe mu bimenyetso n'ingene aho yari agwariye nk'i Nairobi, umuryango wiwe wanse bimwe biboneka ko bamwe mu bategetsi b'igihugu begera aho Ndikuriyo agwariye. Ubu ndashobora kubivuga ko ico gihe ababimbaza nabwo ntishobora kuvuga ku makuru y'umuntu agwaye, kuko hagwaye serugo, hagwaye n'umuntu agwaye ntibisubira kuba ivyo vya politique byari ikibazo c'umuryango. Ariko ubu ntikikiri ikibazo cy'iyo ngwara, umuntu ashobora kuvuga bimwe mu byo twashobora kumenya ico gihe. Nk'akarorero amakuru twari dufise yaravuga ko bankiye uwuserukira Burundi i Nairobi gushikira aho Ndikuriyo yaragwariye nyene, kumushikira ku buryo yomwegera. Barabimwankiye. Ubu userukira igihugu yankirwa kwegera hagwariye umukuru w'umugambwe utwara igihugu. Cyari kibazo. Nka bamwe tubabajeje igituma batubwira bati uyo baramuzi ko afatanye n'umuryango wa Ndayishimiye, kuko buca bashingiranira abana babo, buca bubaka ambasaderi muri Kenya, umukobwa wiwe buca yubakana n'umuhungu wa Ndayishimiye. Ivyo rero birimwo mu bituma batinya ko yegera, bibaza ko hari ibindi byo hava bishika. Naho ndafise aho nzahugarukira mu kuvuga, ariko nk'ico ni kimwe mu bimenyetso vyerekana ko hariho ukwinubana hejuru mu butegetsi mu byari bijanye n'iyo ngwara. Okay, reka duhere kuri uyu. Biraryoshe kumva ko uyu muhizi ari we bagira bahere, kuko ari koki urya mugabo arafise confiance mu gisirikare ciwe, mu mbonera kure ziwe, mu biswi vy'inkona. Arabwira ko bagifashe bazogisubiza heze imyaka 800. Ukibaza umunsi bagifashe ukawubura, ariko kandi ukibaza yuko we atari mortel. Burya buri muntu wese arapfa. Doye kumva bagira bamuhere ko ni hatari. Ariko twamenye ko uyu muchezo wa ndani si ibintu bishashe mu bisanzwe. Rwo biravye
kuva no ku ntwaro ya cami wasanga umwansi w'umwami yaba ari ku ngoma y'ubwami nyene yaba ari mu nda y'ingoma ntabwo baba ari abantu bahari ya ruguru abantu batari imbere nibo wasanga umwami yinuba bamuhubuki baba ari kumwe n'ibindi ugacura n'inyuma y'ubwami ninde yakuye micombero yari umuntu yari mu gisirikare ciwe umufisiye kumbure nibaza ko ashobora kuba yari no muri eta majoro yiwe Jean Baptiste Bagaza yagiye kugwa nande yagiye kuba na buyoya nyambari mu vyara abo nyambari ikintu kinibombaza mugabo yari umuntu ari muri system et donc system se kuvuga ko iri solide ko uri ntamenwa nayo birashika ikameneka na system zazikomeye cyane za ex-URSS zarasambutse ivyo ntawo bideha hanyuma ishano barundi kazi ico kintu cy'ishano ni gikije yagiye umuntu ambwira exactement ishano rimeze gute bon narabajije la fois passée yo bari ntuzeye produit biochimique bon irumvikana kumbore kuja mu ndika konona amahaha canke ibindi bice vy'umubiri batekadane n'ivyamangetengete babivana he efficiency yavyo imeze gute effective gute kubera iki tutabikoresha mu bintu vyunguka zepa ikitoro cabuze tukaruka abantu bakaguruka bakagenda muri Saudi Arabia bakakizana mu gihe cy'intambara bakabagahungisha abantu abo bantu bariko bagomba kuja za Dubai nahe bakabura amafaranga I don't understand ibintu vy'amashano vy'abarundi kandi vyatangiye gutandukira mu bantu bategetse igihe ariko kandi twari tuzi ko abapeyiza ari bonyene baroga abantu batanguye kuyigira ukugira umwuga kuva hasi gushika hejuru ryari donc ivyo birababaje cyane hanyuma kandi kindi bon sinzi hari ibintu bavuga ngo ni nepotisme nepos neza kwisigura nephews neveu donc usanga umuntu ariko ahakazi uwo basane kintu none urumva ko bakibatangura kurongorana entre bo iyi ni joke mugabo numvira fashe niba bari ko hakazi bavyara babo hanyuma akavuga ati bon umutegetsi ambassadeur umuhungu wa president agomba kurongora umuhungu wa ambassadeur mugabo peut-être abona ba neveu muraza muraraba ntimuzohave muvyara abana bari deforme génétiquement niyo mwagenda murongorana entre vous. Okay, iyo yari joke ntihagire ubimpora mugabo reka tubandanye. Ibindi kumbure nyene vyo ariwe azovyivugira ni ashaka kuzobivuga kumbure na atari jewe no wavyiza ko ari jewe usanga ari je ndabivuzeko. Mugabo igihe atashe hari ibindi bimenyetso vyabaye. Nk'igihe atashe uravye ingene abasende defted bahimbaza ababo ukabuzwa ingene ndi kuri yo akunzwe n'imbonera kure ari wari meze nk'umwami wazo ukabona ingene ataha bimeze nko gutaha mu kinyegero ataha ukabona nta televiziyo yaje ntivyamenyeshejwe ntiyerekanywe uzi ingene bihora bigenda aho byari bitico bivuga amaze gutaha rero ijambo yatanze aravuga ko ari umunsi mukuru udasanzwe uzobera kuri stade yiwe yubatse hariya Igisenyi Imakamba aravuga ko imyambara abantu bose bazoba bahari bazoba bambaye aravuga defile y'agakura izohabera aratangaza ibintu bikomeye gose vyari kuba bijanye no kuza kwigina ko yasubiye kugaruka ari muzima ariko ivyo bintu bigeze uwo munsi mukuru ugeze ntivyasubiye kuja kuri rwa rugero vyavuzwe ko ntivyanahimbajwe ko vyari vyavuzwe vyaratswe inguvu bisigura ko hejuru harabagira bati ntidukeneye ko ahinduka umwero ntidukeneye ko aza kuboneka nk'incungu nk'intsinzi ikomeye kuba bamufise bica biboneka ko arico hejuru bariko baranka muri ico gihe ariko yaba umuero gute umuntu agwaye agakira harimo heroisme abantu baza celebrating buri kintu kandi byo Burundi byo kwama bafite ntuzeye cute de personnalité ngo afite stade yiwiwe ngo ari kugirisha umunsi mukuru dafite izina agatumiza ko abantu bose bimbora kimazi arizo bitimbonera kure bakirirwa baravyina batamba batayaya bashonesha impuzu bambara umunsi umwe zafite na valeur zafite na kane ivyo bintu abarundi ivyo bintu nibiki et puis nayo mazina mite ngo imbonera kure womenga si umuntu kuko imbonera kure imu kitoyikoresha ku nka inka impene intama inozo imbunuza imbwebwe ingeregere abantu bitwa abantu abashinga amateka abadasigana abakutsa kivi abakenyera rugamba abakenyezi abandagutakiye mugabo imbonoza imbonera kure imbunuza imburakimazi ivyo bizina mu yitabiri ridicule mu kavi bikomeza mukita gako
mukomaye mu bivana anyway paso sinzira ko uyu mugabo yari yarozwe mu bitubwira abazi ingene uburozi baburogora bon sindamenya neza na neza ko ushobora kuronka medical files zikumbure I don't know ibintu byose sinzi kuntu babivura n'ingene babikiza mugabo icyo ukora yarusimvye mugabo aragaba hari gihe igira kabiri baguhushura ubu rero uko vyifashe hagati y'abo bantu bimeze gute je amakuru mfise ico ntavuzemo kindi n'ingene mu mwanya yaragwaye hari abatwandikira ubutumwa muri bajya abo mu ruhande rw'iwe bamwegereye amajambo bavuga yarateye ubwoba n'ubu ndaca yafise aranditse mu telefone wanje baragira bati agapfa nujya wundi ahagabire nawe ntituzomureka inde aho uwundi muvuga ninde uwundi bavuga ninde Pacifique nawe uwundi bavuga umukuru w'igihugu nta wundi bitwa ko ahanganye umukuru w'igihugu nde il faut être précis hari abakuru w'igihugu bo mu Rwanda muri Congo muri Kinshasa je ne sais pas uzakuvuga umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi warumva ko ari bavuga ati agapfa nujya wundi ntashye bwose bizokurikira zobibona rero abantu warumva ko hagati y'izo mpande zibiri hari ikibazo mugaba amakuru dufise avuga ko bafashe ingingo yo kuri urwo ruhande rwandi kuri yo uguca bugufi ko batazigera berekana ko kera twarabibona umenga barahanganye muri buka ya myaka akwira amakomine yose y'igihugu yambaye impuzu zisa n'izigisirikare hanyuma leta ikabuza kwambara izo mpuzu agira amanama y'ijoro ashika ahantu saa 10 y'ijoro gakoranya abantu hakavuga ingoma mu ijoro ivyo byose muri ingene hafashwe ingingo zihagarika ivyo bintu kuko yaboneka umengo ni basigaye agaba kurusha umukuru w'igihugu rero byakurikiye nuko urwo ruhande rwiwe rugira ruti twe tuzoca bugufi ntiyagira aho badukura ntibaronke ico badukurako tuzokwerekana ko natwe tuyoboka turi kumwe turiko turajana mugabo ikiza kukwereka ko hariho intambara iri ndani muri uwo mugambwe ni nkuru rugendo umukuru w'igihugu aheje kugira mu makomine yose y'igihugu kubona umukuru w'igihugu ico ni kimwe bindi mu byaranze uyu mwaka muri politique umukuru w'igihugu agendeye amakomine yose avuga ko ariko yerekana abastanteri mugabo ubona ko isa na pre-campagne isa nuko yatanguye kampanye ya 2027 mugabo ayikoze mu bundi bwenge akagendera igihugu cyose yerekana w'icyamaze wari atuka abashatse bose nico cyabonetsemo ariko aho bamutegeye no kumwima abantu ningene umugambwe utunganije amanama utabura abantu ariko umukuru w'igihugu agendera ahantu akababura kabona ahantu henshi bari abana b'abanyeshuri bategetswe kuhaza bakaca babategeka ngo mugende mutambaye impuzu z'ishure kandi abakobwa mwambara impuzu zisanzwe n'ibitambara muboneke nk'abanyagihugu basanzwe ntihagire uza kubona ko ari abanyeshure uko twagenda tubyandika koko ndayishimiye yabuze abantu niko mu biro vyiwe babona bagerageza mu ntara ikurikira gukora utundi tuntu twinshi barabe ko bokosora twasubira kwandika n'utwo bakoze bakaca barondera utundi gushikaho haza mu makomine nk'atatu ya nyuma iterabwoba ridasanzwe aho kira mutumba bashyira ko imbonera kuri zibiri zicunga abantu akabwo kira gacimbiri imbonera kuri disikara ziracunga batagiye abantu bakabwirwa amande menshi bazotanga abigisha bakabwirwa ibihano bazohabwa iterabwoba riraje mu banyagihugu kugira ngo umukuru w'igihugu yerekane ko ariko arakirwa bon kubijanye nuko uwo muhizi ara secrétaire umugambwe ntabwo ataba guseruka ico sugwego ruzwi na leta ruzwi n'igihugu na abantu bamutoye nk'abanyagihugu n'umugambwe we baramutoye n'abadafise institution arongoye mugabo se institution sinduva secrétaire w'abatori secrétaire wa Liberal Party secrétaire c'est pas démocrate nta n'ubusanguza imbere n'inkuwo ko tanje kuja kuguringa niho bamenya secrétaire w'umugambwe Trump arimwo mugabo ntabwo bari muri executive nabijya byo kwa Mike akoresha amanama avuga amajambo atanga ama conference de presse jembo nari ibintu byo kuvanga ubutegetsi no kwicanganya nyene akajagare bwa busimbira amatuvuga buri muri CNDD-FDD urya mugabo nta kintu yabari karakora suje mu cy'amatora kwamamaza umugambwe wiwe mugabo akoresha conference de presse akavuga ku mbezo mu Rwanda zugaye ivyo bivuga nkande ushinzwe diplomasi akavuga akajagare kan musende ntiwo kamenya